Petit yangu. Wamumesha vrema. Yagiye school. Manu, meseriyo ne ramuzi, wamwibuka wewe manu. Urabona? Weko pote mana wozo wavurugira niryo Messi nyene. Ujya mujama Jesse nifuza no kumutora. Ukurazi man, ujya mujama twarazirana. Reka. Ajya umwana wawe ni wakura. Urabo uzofatiye ko pote mawe ujya Messi kuko ndoziyo kwikira ko bihigihe wewe. Kuva no kwishuri je nakuzi. Bro, abakobwa sinda bakurikira, barankurikira man. Kweri uko nanine wageze kuki bagukurikira? Jama? Wageze uracawa mu nzu ya papa wawe na mama wawe. Yuvuga ho jewe mwisa manu racarabe byo mani nawe umubona mu mutwe ubwo jera wowe kwaswa nanye nipangiye wanje ndumubono gute mani eka basivyo tuvyihode sivyo tuvyihoze nyene byo zaraheze bya mu myaka tukiri ku ishuri tutaje mu ndi buzima ama mani byo andondi urambuza amahoni niruhukiye n'amasese nifitiye mani washaka kumbwira iki mani ahubwo gize neza bro ukuvuga ejo narose umuzigo wihuta man urumva uwo muzigo basabye Samire bro kandi nanje narabonye yuko muzigo nungukako agenda ukorere wapi niyo mpamvu narinje gusaba nkopesha ibyo bihumbi jana iki nkopesha ibihumbi jana avuga n'uburabona mutama waje abakwa papa na mama wa iyi nzu nibona uku baza manda irihi NYENINZU ahagera bwiye ati niyo buraseruka ngaha Petit yangu awe udufyina nudofyene kijumbu kiri kumbabura nari teri avance yanaheze Imana ishime kuko n'umusenzi ho birabiroshe kumuhenda henda bazwa kuze mu kibadashere jewe abatashe nawe mu gusomesha turi number 1 mani jibyo ntabyo nkeneye kumenya ega navyo umenya nene kubera yuko ubuzima bw'iwanje watega bigora papa na mama wa mani ibyo bya papa byihoze we ibyo bihumbi jana mani ibintu by'amafaranga abanze uhore mani uko mbwira ibyo amafaranga ahubwo nabaranje aho nkuru yatura Samire uko mbwira ibyo amafaranga aye n'inzu nyene aje namuheze na 50,000 ndamuhereza mani gashaye kaga aje ubwa no murabona mutamba rero uranyimya ayo mahera suko kwima na ofisi baziko turi no kwishuri na je nabiguha byose byo ansaba we watoranye yangeso y'ujya mwigisha mama yangu aba kuvuga uko fe no se uguriya kwishuri manje byaheze man byaheze kweri utawuri umuntu manje ho waragiye kuraba ujya mu jam Eric kandi akagura mariage marya niwagiye bro nawe sibyo namutereye akwe mani we ntabyawe ndake nahita mwana ari fisemu merci beaucoup kweri ahubwo nagenda gusaba ingurane ibihumbi jana ngo nje kwikorera imigambi mani narose mani umuzigo beti uko ibintu by'amafaranga baso tuya franc mani we mpaye amafaranga gusa dans 5 jours nzoba ndayagusubije twa marido uko ibintu by'amafaranga mani mpaye amafaranga mani ati rero ntiwagiye kuri mariage ya Eric wapi muna awuze uburyo wabuze uburyo mani yari nagiye gukora asha byarangiye kifuye kwe none nk'ubu azogenda yatuvuga gute ujya mu jam ega mari kwa twariga ese maka byo twashikirana mani bite sawa meze neza uyu muntu wo ngaha ni hafi ni hafi mubwira ati mama Mariese arakurondera we bro hola ngo mama Mariese arakurondera mani mama Mariese wahe umuntu nawe ndijewe je no mumenya gute none ameze gute basi yembo nari umuvyeyi kwera byibushe Ayo mama Mariese ndabisubiremo mani nawo umuntu ari bandanyutsa nukuvuga ko utanze Olivier sohoka iyi nzu kubera ko uzuka cunguriya ni kubera iki iyi nzu ni iwawe oya muvyeyi oya vyema gusa ukuri karibu wana esasifiwe amena double meze neza kuturashima amakuru imisi kuri ni meza buke nawe usanga ari rimwe rimwe tagenda neza ni byiza no gushimira Imana nibaze kinzanye ho kwiza
Oh ya programme. Na muvyeyi abo. Bari uyu munsi. Kanda umuntu araho. Kanda umuntu araho. Nere yagiramwikire ko amaze gushika. Gerageza. Allo. Elieve. Niwe yamaye gutangikira n'ibiki. Basi mwikira makeyi imena muhetse mw'inzu basi. Were nyarutsa basi nyarutse uko nyene inzari ngaha. Oya murondeye n'umuhura wose mwera babuja bari mikashinuza kumubura. Sawa ariko isha umwanya. Mbewe ngoma ndakubatse. Ivyo uri kuvuga ngo mpa amahera makeyi. Umenye ko avasi yawe yahetse. Ikintu ngoma nakubwire. Urazi ko dusenga twese uravyumva. Ntunsitaze nanje sindagucitaze. Uravyumva? Yego muvyeyi. Ndayakereye amahera yose ukwangana. Amezi 3 yawe yavasi yaraheze. Ubu ngoma ndaguhereze inguzi 2 hamwe ucuma inzu. Ubu nyene. Ubu navyo gutwenga kuko inzu si yiwawe. Ukuri ntuzitafare amafaranga nayiguzeko. Ntuze abafundi bayubatse amahera nabahemba ku munsi ku munsi. Usazi ko turi bene data mu. Ico onye tugishira hirya. Jewe nkeneye umpama franga y'inzu bitarenze 2 semaines. Ataruko kanumiriza nakabarire mva nganda yatwaye. Nukuri. Najenje mva nganda yatwaye nta kideni n'igihe nayubaka nanje nta deni bampaye uravyumva. Ndabizi vrema. Ndabizi mu vye. Nibaze yuko utambwira yuko umpigice umpa yose utampaye yose out. Uyu ni NYENINZU. Maje kuna bigofa ko amafaranga jiyo kwanza we man. Mani kubera ko cugira nko mani uyu ni umuvyeyi mani umuvyeyi. Uyu ni nk'umwana wawe muvyeyi. Oya ico ni kibaho. We. Umwana pembeni. Amahera y'inzu ndayakeneye. We gira kwanza pembeni. Ico ni kibaho. Muvyeyi Ni muraye mumvikane basi. Nikensha minyiranganye. Utayama ibire ngomba mparure kwanza iminota 30 30 minutes. Wakum ega. Uraza madose ari ngaha. Urayazi? Ayonzi. None? Nta. Ndaguhaye 30 minutes amafaranga uzobe wayashikanye. Amafaranga y'inzu kandi unyarutse ubu n'igikombe ucusohora. Bazi ko muri abavyeyi. Wavyumvise? Ego tubazi ko muri abavyeyi kandi n'igikombe ucusohora 30 minutes. batunze n'abana. Eka ngomba mparure ku masaha. Ndakubwirere. Ngomba mparure ku masaha. Ushima je nariko ndavyinata. Umwana wakiji. Ngomba mparure ku masaha. Ubu ndaba amasaha. Biravuga ngo twihanganira. Iminota 30 niyo ndakurindiriye. Utayama bunyene ucusohora kira kintu cawe. Ego muvyeyi amahera ko bararungika konde muri mikaya. Bari yarungike yose. Atari uko. Nakibazo. Out. Nakibazo ariko muvyeyi wazi ko muvyeyi vrema. Kandi muvyeyi akijije yo bahimana. Kandi wazi kubisa abana tungana mbe banasumba. Mu bintu vy'inzu Yesu nawe nyene arabibona mu bintu vy'inzu. Ntidushira mu vy'Imana. Nkene amafaranga. Nkene amafaranga. Nukuri muvyeyi nukuri amahera baza gushika. Kandi aza gushika kwiye. Uko umuntu atijije yahuye n'ikibazo. Wewe misi yose wa mumpenduko nyene misi yose mumpenduko nyene. Ayo mafaranga ashika ryari? Agataza mu marundi muvyeyi azo madolari. Umva numva warakize data nomeranira gute kandi ufisa amadolari. Ucyo tubona kubwiye ati amahera yawe ko agira shike. Mbe yajya yambwiye ko vandredi nasambwe musaka amasengesho yakarago. Nawe ndagutumiye. Urakoze. Mbe naje kuri duze kumutakura. Yego. Karibu. Kuri je nagiye mu vandredi ijya yeje. Karibu mundu kabiri tuba dufisa amasenge. Nagiye ko nakubonye. Cyeba gukiye ku ntebe imbere. Opo niho narindi. Je siba misi yose kabisa. Kandi nawe ujyo mpasiteri yigisha neza vema. Yego. Yaranyubatse. Kindi nacyo yishengero mu vye nukuri yatuza mu rya shengero. None ishengero ni igimana reka ishengero rijari ni igimana niyo nijyamye kweri kamera n'amatu mu vye. None we nukijitwa wa nkishengero kivipi? Nico ndagukora ngijije ibintu cyanyihanga. None ni jewe je ndafise ububasha bw'uko no kwimura urushengero rw'Imana ico nikibaho hama wase kuyibamo ku mpamvu ziyo shengero uzokwimura. Oya muvye. No problem. Sijo nasetse kuvuga. Abandi. Sijo nasetse kuvuga. Ndawe urazi ubinzu ingene zigoye wewe. Inzu urazi. Nuko ndabizi mu. None kuri girisha n'ubu nyene have ejo buca noravanze. Nziko birivuga ngo mugira neza. Kandi ubu unye avazi wa uzoshemeze ata. Je umviriza nakubarire je ndakwihangane ariko no munsi uraruyamaye. Kandi umenye yuko avasi yawe y'amezi 3 yari yahetse. Wenzu yipanze 300,000 ucumereza 600,000 kugira usubizeyo avasi. Nukuri muvye nabwiye ko bagiye barungiki. Kandi nema ko yaguhereza.
hari abapanga duse abana badukuramo bankorogera umutwe. Umviriza ndakubwira ukaba utakeneye inzu hariho abandi bazirondera bakazibura nyimba utayikeneye yivemo ndapangisha uwundi ariko me kweli ko umufata n'abapanga none atakurishe wowe ufungura me n'ubu nyene inzu yawe ushaka tugenda twivuyemo none ugira ngo yobura aho tumuha indaro ntawe yobura ariko n'umuntu ucumugira nabi Yo, kwa mazi.